discipline n'ubushobozi bwo kumara imyaka myinshi uriko urakora ikintu utakivako kugira ushikire intumbero yawe. Discipline nk'iya entrepreneur yoyo bakora ikintu badasiba mugabo baramaze gupanga mu buryo bwanditse objectif visa. Voilà, kumara imyaka myinshi. Hello everyone. Ujya abantu benshi nta discipline usanga bafite mu kazi. Discipline. Abantu bakuze barakunda kuvuga umwana wanje afite indero, umwana wanje ngo discipline. Mugabo iyo abantu bamaze gukura bakaba ba papa, bakaba ba chef, bakaba abakozi. Bakaba bacabi iyo jambo discipline cumenga sibo gerekeye. Ucumenga gerekeye abana gusa. Uno munsi tuvuga discipline mu kazi, urumva se abana bakora? Wewe woba ufise indero mu kazi ukora, woba uri umuntu ari discipline? Discipline bwa mbere ni iki? Nkuko dictionnaire zibisigura, n'ubushobozi bwo kwiha intumbero no kwamuyubahiriza kandi igihe kirekire udasiba. Discipline n'ubushobozi umuntu aremanwa canke akuza muri we bwo gushobora kumara igihe kinini akora vya bintu neza nyene uko yavyiyemeje cyangwa ko babimutegetse cyangwa ko amategeko abipanga akama bikora kwa kundi nyene. Discipline irahambaye ni ituma abantu baba abasirikare beza, abapolisi beza, abategetsi beza, abakozi beza, aba entrepreneur beza. Mu ba entrepreneur ukumva nk'aboroza, abarimyi, abubatsi, abadandaza bajya bose bona bakora ibintu bikaboneka n'abantu baba bafise ama discipline indero mu kazi. Uno munsi rero ndiko ndabigisha ukuntu akazi gakogwa. Ukuntu akazi gakogwa. Ucuvuga ngo ntidukora. Ariko uno munsi ndakiko ukuntu akazi gakogwa. Voilà. Mbere bwa mbere kuvyerekeye nko mu kazi. Nimba ushobora kumara indwi utonda régulièrement mu yindi ndu gacusiba taruhusha uduracegwa iminota 10 uri indiscipline. Nk'abantu dukorana ngaho bacababone ndiko ndavuga ko yanonye nagiye babigire harimo n'uyu ariko aramfata amasanamu. Turikumwe umuntu aguma nuko mutamubona urumva nari ngorane nimwe umuntu agatonda misi yose agatonda nka 6 hanyuma agaca tonda nk'imindi misi saa 4 saa 5. Iyo donc nuba uri discipline. Discipline n'ubushobozi bwo kukubwira buti wowe 6 misi yose uzokama avuye muhira ugiye ku kazi. Nta pere witaba, nta telefone uraba, uri umuntu ari discipline. Aziko haragira n'igihe umuntu ari discipline ibintu yiyemeje amategeko agenderako umenga biba marasonere, biba ibintu nyene bimugize. Turikumwe discipline. Discipline ni haje umuntu avuga ati genda kora kuva mu gitondo midi ni kuja gufungura. Discipline ko midi ari kuja gufungura kugira après midi ukore neza. Uri indiscipline uno munsi urajya midi ejo ntuje. Kandi bavuga ko byonona amagara y'abantu. Ko umuntu akwiye kufuma ajya akumenya ati umuntu akora cyane midi arajya utuntu. Kumugoro bagafungura. Mugabo urabumva umuntu ngo uno munsi ngo numva ntojya. Donc nturi discipline. Nufise ubushobozi bwo kwamukora ikintu kwa kundi. Cyatomoye. Rero hariho discipline mu kazi. Kumara imyaka 10 udacererwa udasiba. Sivyo? Kumara imyaka 10 mirongo udacererwa udasiba kandi ibintu byose ukora wa mubikora uko umushefu yakubwiye. Kumara imyaka 10 wa mu telefone umushefu mubaza ati shefu ahangeze ngaha hari cyo nyunganira mbandanye uko umusaba ivyo bita intumbero orientation complement. Sivyo? Discipline mu kazi. Navuze nti iyo uvuze discipline mu Burundi abantu muvumenga birababana. Oya.
umwana we eske na atagira indero nta bintu vyinshi yica mugabo uzura hamwe utonda saa 3 ku kazi handi utonda saa 2 birica gose akazi birica service utanga uno musi ukorana n'umushefu kamubaza ati mbwira chef ko nkora ukamwereka aho ugejeje ejo ukacu vyibagira ukaduramudanira amarezita y'ibintu bitarimwo donc atagizemo uruhara urashaka kwica akazi ugatevye ibintu discipline regularité kwa mukora bya bindi nyene bihuye n'amategeko ushingirwa canke wishingiye no kubikora igihe kirekire bajya abantu rero mubona bamara imyaka 50 mu kazi 40 30 ata makete babandikira ata ma suspension babaha ata ma mise à pied babaha bajya abantu bari discipline mu kazi discipline rero kenshi nishi umuntu ntaba guhagarakiye uko n'ubundi umwana yarezwe nko mu by'indero isanzwe bavuga by'amana ngo arafise indero kenshi bavuga discipline mu kazi iyo umuntu akora ibintu byinshi neza nkuko ayipangirwa n'amategeko nkuko ayipangirwa n'abashefu biwe aba adacunzwe jewe nahora mu Bushinwa urasanga umushinwa w'imyaka nka 18 yabizi ntugutangira ngimwe y'amaraso atamushefa muri hejuru donc il est discipliné ibintu by'akazi arazi ko c'est ça l'homme no gukora nta muntu amucunga ntanavuga ngo reka nkore buhoro buhoro oya ugasanga umuntu yabizuguya ukava kuri uyu ukaja no kuri ujya bose ugasanga intuguta igomba ibice n'amaso yafyutse bariko bakora akazi abantu bari discipline bagendera kuri principe ntibabikora kubera umuntu abacunze kujya nyene ko umwana w'indero ashobora gushaka umhera ntayatore naho atamuntu abamubona kubera abavyeyi bamwigije kuva kera aho kizira gutora ibintu bitari gwawe ni nako n'umuntu ari discipline ibintu yiyemeje amategeko y'akazi mu kuyakora ntari ndakora ko bamubona kandi ntabikora umunsi umwe ibiri hari abantu bamara imyaka 30 40 bakora akazi ahantu ata erere yo gukirike n'ibintu ata kwigenda ata kurondera ivyitwazo baguma mezuko discipline mu kazi ngoma ndabwire rero discipline nayo nk'igihe umuntu agwaye umuntu abwiye discipline mu kazi ukuntu imeze ngerageje kurezima gukora ibintu uko amategeko akugenga abitegekanya mu buryo buri autonome gushika ngo biba mu maraso hamwe atamuna nda guhagararira kugira ngo ubikore neza kumara imyaka myinshi ubikora mu kazi vya bintu discipline mu kazi kandi ashobora kubamo kwirinda kubikora nabi hajya abantu bagira ama recherche ntibame hahandi byose rekana kandi umuntu ari discipline ashaka gukora ibintu neza mu kazi byatuma discipline mu kazi kwa mukora bya bindi uko amategeko bipanga igihe kirekire udacunzwe kandi ivyo bidani terambere nabwiye ko nko mu Bushinwa narabibonyemo hanyuma hariho nka discipline nk'igihe umuntu agwaye igihe umuntu agwaye abaganga baramubwira bati wewe iyi ngwara ugwaye isaba ko i regime uzokwa muyifata saa moya y'igitondo quantity imyaka yose umuntu akuze ari indiscipline aramara nk'indwi ariko aratigita ariko arawufata abwira n'abantu atewe uyu muti ndiko ndafata urakaze uragize iki mundu ikurikira agacareka gushika bakazenda kumubaza bati none kwa muti tariko arawufata uyo unavyibagiye umva uri indiscipline gushika musamana no kumagara umuntu ari discipline bamubwiye bati ni regime yawe azokwama yifata imyaka yose discipline umuntu ari discipline arashobora none nk'ubu bajya muri gym abaja mu masale de sport abari mu patron canke umukozi canke umumama canke umusore canke inkumi abayibereye ngaho ngo manje muri gym kugira ngo ngire umubiri ufise forme hanyuma niyumvire neza n'ibindi umuntu ababwira none uwo muntu ninde abamuhagarariye ugasanga umuntu amaze imyaka 20 ntasiba muri gym wowe ugashaka kuva ahantu wumvise umenga uriremereye umenga ntumeze neza ukaja muri gym ukamara indwi emwe nagakuku ukanga ndiko ndaja muri gym wumvise mu ndikurikira umenga wasuye kuremuruka ugacuheba donc we nturi umuntu ari foro
ntufise ubushobozi bwo kumara imyaka 5-10 uja muri gym, ntufise discipline ndende muri wewe, uri umuntu adebukirwa. Turi kumwe? Uri umuntu adebukirwa. Discipline mu kazi, mu buzima bwa misi yose. Discipline. Wibaza bajya bakinyi tubona baba abafootballera basket n'ibiki hajya bafise ibintu afungura, abafise ukuntu programme y'ukuntu agira yimenyereza kugira gume zijya forum aguma turyohera. Amaze n'indwa dabikora uco ubibona mu kibuga. Discipline. Nawe nimba udandaza ntiwunguke, nimba urima ntuwunguke, ntubishikeko, nimba wiga ntumenye, raba eske ndafise indero je ndi discipline, ndashobora kumara umwaka nonda muri etude nsome bitabo ngira ama recherche nimenyereza ivyigwa niga, ntagira ntasamara mu birori, ntajya ku mupira, ntajya kuri televiziyo monye dakenewe, ndafise discipline jewe. Turi kumwe? Rero mu kazi rero hariho akazi k'aba entrepreneur nk'ibikore dukora. Muri dictionnaire avuga ati discipline no kumara imyaka myinshi cagiye kirekire ukora ca kintu nyene nkuko wagitegetswe cyangwa amategeko akivuga, atari umuntu agucunze. Rero singira sinabwa kibabwire nka twege aba entrepreneur aho dutandukanye n'abandi bantu batabiremewe, twege turashobora kurondera ikintu imyaka 10, turashobora kurondera regiriere mikini imyaka 10 tutaragishikira, imyaka 40 meme. Umu entrepreneur arashobora kuba ku ruganda imyaka 10. N'umuntu afise indero cyane mu vy'akazi. Aba bagwida tunga mubona n'abantu bari bafise indero cyane, bari discipline cyane, biha ama objectif, barinda. Ashobora kumara 10 ariko arakora un projet mutarabona resultat. 20 none umuntu asho yivoka agize hegitari 10 zivoka zera mu myaka ingahe? Ntamara imyaka 10 canke 5 ashira kwifumbira hemba n'abakozi agira iki regiriyerema atacabona resultat muri 10 akazoronka inyungu. Nk'ubu twege nk'ubu dufate ukora ahantu mu deje umuchef de service uri mu collaborateur ameze uko nakuriya uri afise umuchef raporo uvuga ati ntatonze arambaza arasaba insiguro ne nka jewe nanje ninde ocambwira ngo kutatonze niki kinone gituma umuntu sizera aba yamatanguye akazi discipline maze kenza sisiba n'umusi numwe sisiba naho n'abandi mu rugendo nguma nkora discipline. Turi kumwe? Discipline rero ni nk'ubu niyo itandukanya entrepreneur n'utari we. Bajya abantu bakora projet hanyuma haciye imyaka 3 kajama gatosi bagaca bayiheba bagaca baja mu bindi, iyo yindi projet bakayikora babonye haciye umwaka kajama gatosi bakayiheba, uno mwaka karima amashu ntiyere, umwaka uzaca ibigori oya ngo n'ibintu bigira ejo ngo ndorima ipiripiri ngo ni abandi barima, hanyuma ngo ndorima amavoka kango nayo nyene ngo yangu ngo ndime ngo amabungo ngo nango ngo ndime amatunda. Bajya abantu baguma bagerageza ibintu batabatora, haraburamo discipline mu vy'akazi. Aba entrepreneur shaka ndabire abo bagukikije borora afise amahinguriro benshi dosanga imyaka 15 bariko barabirondera 20 30. We watanga ubibona ko rutuntu duto adasiba ku myaka 30 ucibona uruganda, mu myaka 20 ucibona uruganda, mu myaka 10 ubona uruganda yubatse, ubona amahegitari ariko ararima, ubona ibitungwa amajana ariko ararora mu myaka 10 kuko amaze imyaka 10 akora bya bintu yarapanze plan naho ibamwe ingorane aca yiga ukuntu plan B ibandanya mu bundi buryo. Ntazaratatora n'umuntu ari discipline azikumira ku bintu. Turi kumwe? Azikumira ku bintu. Abo bantu bari discipline
uzosanga abandi bantu badafise ingabirano yo kumirako amubwira bagenda baravuga ngo ngo vyaramunaniye ngo aho yubakiye ngo itu ngo aho yarimiye ngo itu ngo vyaranze. Kumba uwo muntu yararema ngo ubushobozi bwo kuzomara imyaka 15 ariko ararondera ikintu wowe wipfuza, wumva umenga ashobora kuza mu mwanya muto. Discipline nk'ubu nkaho urashaka kuraba nimba uri engineer canke umuntu boss afite amahera akavuga ati na BMBC bijya bintu abakora jewe sinobikora. Ubikora gute? Urashaka kuraba ukavuga ati jewe ngoma nkore nanje nda n'umutahe nubaka amazu ndagurishe nkora ivyigwa ntanga impanuro mu vy'inyubako ngurisha ibinabiriya kujya kwa BMBC. Wewe bikora gute? Kandi bidakorwa n'amahera bikorwa na discipline. Tumaze imyaka 15 tuvyubaka turi kumwe. Ubonye abantu bariko baraza kugura amazu mengane muri boutique ngaha, tahura ko ari systeme yubatse imyaka 15 ikubakwa n'abantu barimo jewe n'abandi benshi ushaka kubutanaze. Baraba bariyumvira bamaze imyaka biyumvira chaque jour ukuntu umwaka udacuza turiko turabaho. Turi kumwe. Discipline. Ntucitora amahera yo ngiye gukora ibintu ngo BMBC ngikora, ngiye gukora ngo ibintu ngo forming ikora, ngiye gukora ngo ibintu ngo imena ngo ikora, ngo brarudi. Discipline. Birondere kenza ariko utabishikira, birondere diza, birondere venta. Mu bakwanza mwihuta mujahe mwihuta mujahe muri mu buzima bwanyu, kora mutekanye. Ukabona umuntu afite imyaka 40-45 atonda mu kazi muri banke, muri OBR, muri nde, muri entreprise, afise déplacement, afise inzo, afise umugore n'abana. Ikintu cyambere kikuzamwe nuko nawe worondera ukuntu ivyo niho bishikira n'ingoga. Mugo umuntu umubaje abwira ati je maze 20 sinye contrat mbe ndi ku kazi. Gushikaho aho nsavye découvrir ngo imodoka canke iki bayimpa bihuta bazi ko mon chef me recommande maze kenza umaze imyaka ingahe. Discipline. Kandi muri yo kenza nta kete d'explication nta mise à pied nta suspension bigeze bamba abakoresha banje nkoruku. Ukabona giye mu kabari hayi icupa sivyo. Discipline. Mu burimye nuko nyene genda muraba abadandaza biwanyu nimba bigitega nimba ba munyabutanyerera nimba ba hariya mu Burunga nimba ba ibujumbura, raba abadandaza bagukikije bajya amaze kugera ku mamoto ku miduga kuki bamaze kugira inganda amadepo n'abandi bagwiza tunga haruri imyaka bakoze ibintu bakora. Genda ubiharure urabe imyaka babikoreye. Discipline n'ubushobozi bwo kumara imyaka myinshi uriko urakora ikintu utakivako kugira ushikire intumbero yawe. Discipline nk'iya ba entrepreneur yoyo bakora ikintu badasiba mugabo baramaze gupanga mu buryo bwanditse objectif aviza. Voilà kumara imyaka myinshi. Ukabona papa wawe wakora afise imodoka ahembwa n'amahera make ukumva nawe umenga woyironka cumwa dutene none womaze imyaka ingaho ukora aguye ati maze 20 nkora hajya ahantu natanga ifise 25 ifise 45 ifise 45 ndiko ndakora ifise 20 ndiko ndakora none 20 ça veut dire quoi? 20 ni mwanya munini. Ibintu by'indi discipline regularité. Kadubona umuntu ndagacishemwe naho hoho adakora ibintu uko bidashaka planifier mugabo muri politique. Kabona umuntu abaye mushikiranganje, abaye gouverneur, abaye president. Kwavuga ngo nanyo ngoma ndamube. Ngoma nkore ngo nanyo ndamube. Wabaza umuntu ati none ujya muntu yamubaye gute ati ko twabona umenga ataboneka ati reka atujya ni mu milita mu mugambwe amaze imyaka 20 agumana n'abajya ba chef biwe bamutuma ibi nico gituma abona bamugize iki baramuzi sivyo.
sivyo regularite atujya nta meeting nimwe asiba tujya nta hamwe asiba nta kintu na kimwe asiba nta kintu na kimwe donc amaze imyaka myinshi akunda ivyo bintu murumva reko discipline irimo n'urukundo ugukunda ivyo ukora udasiba ufise urukundo nka twebwe no kujya n'icayi ndacibagira sivyo kubera akazi kaba karabaye umenga nk'akaroge umenga n'akaroge we uvyuka mu kazi ugenda umenga uri robo nkaje harageze igihe umenga ndi robo urumva umenga uri robo kubera ariho waramaze kuba mu mitsi akazi karinjiye umenga ndi robo sizere simenye ukuntu nambaye n'ukuntu nagiye ku kazi n'abandi bakozi bose abona bakora imbere abigisha abaganga nuko nyene mugabo hari abakozi rero uno musi asiba atonde jo ntatonde hari abakozi uno musi atonda ku masaha jo ntatonde hari abakozi ashobora kurondera imanza ajamo hari abashefu uno musi atonda regiriyerema ejo akacarondera ahantu yoja muri seminaire donc bakora ibintu nyene mengana ibintu bisanzwe nta discipline birimo umuntu ari discipline ntaza aravanga ibintu bihambaye n'utundi tuntu tuza tuyitamo arakora projet 20 makayishitseko none wankurikiye rero ushaka kuba wataye igituma wewe imigambi yawe utigeze ushikaka mu buzima bwawe mu kazi kawe tigeze ugura moto tugeze ugura itongo tugeze uronka amanota meza ku kazi sivyo utigeze ukora entreprise ngo ikure genda verify uraba aho wihendeye hari akareke pare endogedo discipline udafise voilà nibaza ko nshaka kubasigura ico bita discipline mu kazi muri entreprise kwishure kumara imyaka udasiba muri etude n'ibindi bintu vyinshi numvagira ngo wowe umaze imyaka ingahe ukora bya bintu nyene udasamara urashaka kubona nimba ufite discipline mu kazi mu buzima bwawe canke atayo ufise murakoze bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cane hafi burari igihumbi. Umve tubahonje, BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usangamwe amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere, Diaspora City, Tenga na Gahahe n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwije bisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidaniririzomara imyaka 40. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera imze umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egere BMBC Group ifise abaenjenyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.